Yes bakunzi wa Media TV reka tubaramutse tubifuriza ibihe byiza turi ku kibuga c'indege MELCHIOR NDADAYE aha i Bujumbura niho twagiye gutegera umuririmvyi akomeye cyane usanzwe mumuzi kandi muramumenyereye rero ntaravuga byinshi araza kubibwira reka manze ndamwegere aho mbona ariko aramukanya banyamuryango biwe kugira nawe nashobore kugira ico ababari. Yes my brother, vipi ndugu yangu? Safi sana. Ndetse fresh. Ndashima Imana. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Okay naje ni mpore. Aha hariho bari paradukurikira kuri Mabayi Media TV wo bidondoroka babwira uriwe. Jenny Twanduwaize Jamze. Mfise titre ya maître. Umuririmvyi asanzwe aririmba indirimbo. Sinzi ko nzobandanya ariko urabona ko nshaje. Ego mbega mukazina ko buririmbyi basanzwe babita gute? Basanzwe banyita Mr BALOZI. Mr BALOZI Maître Janvier Nduwayezu ubu muvuye ko tubabona ngaha ku kibuga c'indege MELCHIOR NDADAYE. Mvuye mu Buhindi nagiye ku mashure ya maîtrise imyaka 2 uburenga bandarangije. Mbega hariya mu Buhindi kuririmba bimeze gute? Mu Buhindi kuririmba biraryoshe cyane kuko abantu baho barakunda kuryoherwa. Nibaza ko utudenari aho mu mufuko azanye udufaranga tuduhindi twinshi. Ahubwo mwe mutayazanye haragaragara kanshaka za noti shaje. Okay bakoze mu Media TV reka tumanze tubageze ngaho amahasigaye tuzobandanya ikindi kiganiro reka tubanze tugushimire cyane tugwe na karibu nga mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane ndabashimira ama Media TV kwa mwaje kunyakira numva ndyohewe cyane sinumenyere nabashimira. Murakoze cyane amagwe mudukurikirana tuzosubira turacari kumwe ikiganiro cimbitse tuzogikorana nawe reka tubanze tubashimire tugeze ngaha kandi mwirwe neza murakoze.